mu ngendo amazemo imisi agira mu makomine atandukanye agize intara ya Gitega ari mwihimiriza ryo gukora nyabarega. Umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega Jean Severus Sinzobatohana yarashoboye kugendera abarimyi n'aborozi batandukanye, aho yiboneye ko hari abarimyi n'aborozi bariko bamurikira abandi. Muri komine ya Gishubi umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega hamwe n'abo bafadikanije ibikorwa baragendeye ikibanza kirangurirwamwo uburimyi n'ubworozi c'umugwizatunga Kazohera Venera kugira ngo birabire ingorane bahura nazo, kuko hagize ico bokenera baze baronke abo bitura, na cane cane ko muri ico kibanza hatewe ikawa ku buringanire bunini gose. Muri ico kigo rero hakaba horerewe inka za kijambere zirenga 50, ibiti vy'inzuki, haratewe n'ibiti vy'amavoka ya ruhere n'ibindi vyinshi. Muri komine ya Nyabihanga naho bakaba baragendeye abenegihugu batandukanye bo muri zone Mbogora boroye kandi barima kijambere mu ntumbero yo gukomeza kubatera intege kubandanya guteza imbere uburimyi n'ubworozi bwa kijambere, aho harimwo n'abariko baragira uburimyi bwo kuvomera. Aho muri iyo zone ya Mbogora bakaba bagendeye abariko baragira uburimyi bw'ibizinu, umutama afise umurima w'ibitoke ushajije, umworozi akaba n'umurimyi wa kijambere, hamwe n'umurimyi mworozi arima igiterwa c'amatunda yo mu bwoko bw'amabungo. Muri komine ya Bugendana umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi n'abasanzwe bafashanya ibikorwa baragendeye abarimyi borozi batandukanye, aho bagendeye umugwizambuto arima ku buringanire bwa hegitari zirenga 16. Uwo nawe akaba arima ibiharage, isoya, ibiraya n'ibindi, ndetse akaba yoroye n'inka ziteye igomwe n'ibindi bitungwa nk'inkoko n'ingurube. Abandi bagendewe n'abakora uburimyi bwo kuvomera ku musozi, aho barima itomate, intore, pavuro hamwe n'amapasteki. Urugendo barubandanije mu kigo gikora uburimyi n'ubworozi bwa kijambere bita Ferme Vyizigiro iri ku mutumba wo ku Gitega, aho naho bakaba boroye ibitungwa bitandukanye, inka zirenga 30, inkoko 2050, ingurube, ikanga n'imbata. Hambavu y'ubworozi bakaba bagira uburimyi bw'ibiterwa bitandukanye uburinganire burenga hegitari 7, abo nabo bakaba barima ibitoke, ibiharage n'ibindi vyinshi. Muri komine ya Muramvya naho umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi nabo bari kumwe baragendeye abarimyi n'aborozi bo muri komine ya Muramvya, babaye akarorero keza mu vy'uburimyi n'ubworozi bwa kijambere. Ikibanza ca mbere bagendeye na hari igipimo c'ikawa c'umugambwe CNDD-FDD kiri ku mutumba wa Gaharo muri zone Nyarucamo gipima hegitari 2.5. Baragendeye kandi umurima w'icayi w'umushingamateka Victor Girukwishaka uteye ku buringanire bunini, hamwe n'umufasoni Jisho Pascazi ariko yitanga mu bworozi bw'ingurube, intama n'inkoko. Ubwo rugendo rukaba rwabandanije ku murima w'intore wa Nduwimana Ernest ufise uburinganire bugera ku hegitari 1.5, no ku murima w'ibitunguru wa Kimana Emery uri ku mutumba wa Gwetete muri zone Bukeye nawo upima hegitari 1.5. Basozera urwo rugendo bagendera umurima w'igiterwa ca mire uteye muri iyo zone nyene ya Bukeye. Abarimyi n'aborozi bose bagendewe barashikirije ibibazo bafise, aho mu bibazo vyaza imbere harimwo kubura ifumbire mvaruganda fomi. Bakaba basaba ko bokoroherezwa baje kuja baratonda, kuko bo bakenera ifumbire nyinshi ariko ugasanga batahiye kuronka idashobora gukwira ibibanza bakoreramwo. Muri rusangi ivyo twosaba ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi, turafite ikibazo cyane cyane carya amase y'ikizungu arya kugira turonke tuza gutonda haryanya ku mirimo ingana nk'uko dufise n'ingorane. Twasaba yuko bo twandika kugira ngo badutume ko tubabwire igitigiri c'imifuko dukeneye, hanyuma tuyitore. Ikindi naco ni ikibazo c'amasoko y'umwimbu. Bera isoko tuzi naho dushorera ihajya nyene, kandi keshi duhomba tugasubira inyuma. Ko mwatwiyumviriye dufashe rero mukamuri imboneza zacu, mukamutonera ibiri imbere twe tutabona n'ibindi muzobibona. Dufashe rero kuri ako gasoko, namwe mudufashire, namwe mudufata ukuboko, dufata ukuboko ko nkubira koroka bikorotse tugire dufise naho tubibika ngo turindire amahera bize biduze. Mugamwe bwe mukaba muhazi muze mutwirangagiza n'ubundi ko mwahaserutse ni muduse. Ikindi kibazo ni ikena ry'amazi rituma batavomera imirima, bigatuma umwimbu ucugabanuka. Aho hose yaciye Jean Severus Sinzobatohana yamagariye abakurikirana ivyo bibanza ndetse na bene ivyo kubandanya bagira ishaka, anabemerera ko bazobandanya bakurikirana bibaye ngombwa hagize ikiboneka ukijanye n'ifumbire bagikorereko. Ko tutibagira ni ico kugendera abantu babarimyi borozi bariko baduza umwimbu usumvya abandi.
bifise intumbero. Icambere no kuraba ko mu karere haba hari abantu bariko baramurikira abandi. Ukabene gihugu niyo uri kuramubwira ibintu tovuga akarorera jewe ndabikora ukuntu ati canka abandi bageze ahana aturaza ndakwereke arashobora kuguhaririza ngo ivyo n'ivyi wawe. Ico ni cambere cyo kugira ngo turaba bariko baha akarorero abandi. Ikigira kabiri no kugira ngo tubaze umurimyi mworozi intambamye ahura nazo kuko igisata c'uburimyi ibidukikije n'ubworozi kirimye intambamye umurimyi agenda ahura nazo. Aho twagiye turaca heshi tumaze guca baratubwira ikibazo c'ifumbire mvaruganda, bakavuga ikibazo c'imbuto n'ibindi. Muga twebwe ico tugenda tubemerera tuvuga duti ni intumbero nyene yo gutembera tujana na cane nk'u arongoye igisata c'amakoperative mu Burundi muri ubu bushikiranganje bw'iwacu. Rero kugira ngo nawe azaravyumva abanze yumva ati mbega nka koperative igiye hamwe ifise ibibazo ibi, mbega umuntu ku gatwe kwiwe nk'aba bubahwa bampagati ariko bakora ibintu vyiza bafise ikibazo nyabaki. Twico duca dukora dutanga natwe raporo mu bushikiranganje canke ari ibintu binyega jewe nka directeur wa DPR nkabona ko hageze gutanga ivyo nshoboye umwavu n'ibiki ifumbire. Uyu munsi tuvuga duti ni vyiza ko aba banyakubahwa baba barongoye intwaro muri komine, barongoye umugambwe, barongoye uburimyi n'ubworozi muri komine, vyiza bawutugirira igicapo mugabo umenye uko babikora kuko ubuze mu bene gihugu ngo kugira igicapo n'uri mu murima w'imetero 10 ucagira avuga ati nshira muri ico gicapo na jewe. Hariho abantu vure musanga ni nk'abantu 10, 8, 15. Abo bantu ni vyiza ko tuza turamenya ibibazo vyabo hamwe tubivuze mu stanteri tukavuga duti igifumbire tugira duhereze aba bantu kuko nabarimye kugira baterekane bagwiza imbuto ntibazocereze ngo ntibazocikirize ngo babura imbuto baha bene gihugu. Kiba ari ikintu ciza kandi niyo avuga ati ngira ndime ati kuko ndatanga akazi cyane mu karere nico murumva heme n'intuze na karusho abazaniye komine. Nivyo bintu rero vyiza tunabakengurukira tubatera intege kugira ngo ntidutebe tuvuga duti nyabona ni mubandanye. Undi niwe yavuze ngo hajya muri iki kintu c'uburimyi twabivuze utubazo ntitubura mugabo tugiye kuguma twiga turabicoko. Jean Severus Sinzobatora yaribukije kandi ko ibikorwa by'uburimyi ko bikwiye gukorerwa ku isi yaciwe ko imikobeko kugira ngo inkukura ntizitware uburyohe bw'isi mu mwonga. Yasavye abo bose bagira uburimyi n'ubworozi kwitwarika guca imikobeko no gutera ibiti bibana n'indimo hamwe n'ibishobora gufungurwa n'ibitungwa. Ikindi yahamagariye abantu ni ugutera amavuka ya ruhere, kuvyaza umusaruro ahantu hose hari amazi muri ikiringo cici, hamwe no gukurikirana amatuta y'ibiti bateguye mu kubivomera kugira ngo hazoboneke ibiti vyiza vyo gutera mu gihe imvura yatasuye. Sutateye ko ibiti bibana n'indimo igereveriya, kariyandra, mukuna, resena, mukobwa ndagowe, canke ndahiriwe n'ibindi. Ivyo nivyo dutera mu isi ahantu twamaze guca imikobeko. Muntu utaratera ivoka za ruhere n'imiburi ibiti 5 wabuza aho uzitera bayi nyamba watoranya ubukene. Twebwe dushaka yuko ata muntu yiyandikisha mu vyo gutorana ubukene. Tera ivoka ya ruhere twese tuje mu nzira y'iterambere. Ahantu muze ariko harakorerwa pepiniere z'ibiti z'amavoka z'ibibogaboga. Izi mboga twe duca tuvyita ibibogaboga kuko ni z'ubwoko bwinshi. Abantu tegerezwa kwa muhadoriya ukaja gufasha abandi bikorwa kugira umenya aho zogurira imivyaro bizoca bigenda neza. Hanyuma rero ikindi twobamenyesha tugeze mu gihe cici uhamagarira bene gihugu mwese b'intara ya Gitega kurima ibintu bivomerwa. Aha wosanga tugize ankete na nzingo birahari hatabuze umuntu ataravyinjiramwo neza. N'imiburi udafise itongo rima ahantu hatoya
kugira ngo abana bawe wamubagaburira indya zirimwo utuboga, tera ivyamwa abana babifungure